Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Sangwe ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru mu Kirundi mushikirizwa ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Amakuru twabateguriye yo kuri wa mbere igenekerezo rya 20 ntwarante umwaka wa 2023 ashimikiye ahanini kuri izi ngingo. Munango zano makuru turaza kumva ukuntu hari abanyagihugu batanguye kuzira amakuru yamenyekanye ku miryango irenga 300 yomowe mu matongo yabo n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Umuntu umwe akaba ari mwibuye, uwundi nawe ari mu bitaro kubera yasinzikarijwe ubuzima. Bose bakekwa ko ari bo boba barahaye amakuru iradiyo RPA. Murano makuru nyene turababwira kubijanye n'idandazwa ry'igitoro kuri Magendu mu ntara ya Cibitoke, mu gihe ikibanza cagenewe kudandarizwamwo igitoro ataki kihaboneka nkuko bikwiye. Mukurabira hafi ko ibikorwa byo gucungera no guhimiriza gucandagisha ibibondo bitoba vyaragabanutse, bivugwa n'umushakashatsi ku ndwara z'ivyaduka kandi zandukira. Mu gihe mu Burundi hasubiye kwaduka indwara y'ubukangwe kandi igihugu cari carateye intambwe mu kuyigwanya, murano makuru muraza kumva ico muganga Konakuze Comme abivuga ko. Hari n'ayandi twabateguriye mu kanya idonido sangwe ikaze. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundire duhereye amakuru mu gisata c'agateka kazina muntu. Nkuko nemeje kubabwira mu ntango zano makuru, umushoferi wa mustanteri wa komine Bugendana n'umukuru w'imbonerakure yitwa Isa boba ari ndembe aho bagwariye. Abo bose bakubiswa amahiri n'abakozi b'urwego rw'iperereza aho bagiye kubasaka barondera abatanga amakuru ku busuma bw'amatongo y'abanyagihugu bwagirizwa umuryango w'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Amakuru dukura aho Ibugendana amenyesha ko abo bantu bakubiswe ku itegeko ry'umuryango w'umukuru w'igihugu. Muri kino gihe umushoferi wa mustanteri ngo baramumenya amagara, akaba ariko avurirwa mu bitaro Twese Turashoboye, inyuma yaho ibitaro vyo ku Mutoyi aho Igitega nyene bimenyeshereje ko ataco vyomufasha. Umukuru w'imbonerakure nawe arembeye mu gasho k'iperereza. Tega amatwi uno munyagihugu. Umuryango w'umukuru w'igihugu n'ujya muhungu wiwe baba bayicana bumvise ijya nkuru. Sinzi rero ko ari umuhungu wiwe nuko ari perezida nyir'ubwiwe, ariko bace batanga amategeko yuko muri komine babasaka, abakozi baho bose bakabasaka. Rero hariho abo babonye bagiye kubasaka batari babyiteguriye, batazi niyo amategeko avuye, hama baranka ko basaka mu matelefone yabo. Bijyanye no gushwana barashwanye. Mu bantu rero bahagiriye ikibazo harimo umushoferi wa mustanteri wa komine Bugendana. Hama rero bamaze kugira gushwana, ni ukuvuga burya ngo baramumenya amagara. Bamumenya amagara mbere ubunye no mu Mutoyi vyaranse, baba bamujanye mu bitaro bitara Twe Turashoboye niho bari karavurirwa. Hanyuma hariho n'undi muhungu nyene umukuru w'imbonerakure yitwa Isa aba ahantu mw'ishatanya, wewe ari muri documentation itekanye hafungiwe. Abo bose bakaba bazize umwikeko kuko muri bo atanumwe yavuganye ni radio RPA. Tukiri mu gisata c'agateka kazira muntu, tuve ku mugwa mukuru wa politike dusimbire mu buraruko bw'igihugu. Abanyororo barenga 80 nibo bapfungiwe mu gasho k'Inyamiramabi mu gisagara ca Ngozi, mu gihe ako gasho kari kagenewe abantu 30 gusa. Abapfungiweyo ntiborohewe kubera ubwinshi bwabo. Ukudindira kw'imanza z'abahafungiwe biri mu bituma ibitigiri vyabo biguma vyiyongera. Inkuru ya Dani Claire iratwumva. Gushika kuri wa gatanu w'indwi turangije, ako gasho k'Inyamiramabi kangana n'imetero 3 kuri 4 kari mu gisagara c'intara ya Ngozi, karimwo abanyororo barenga 80. Nk'uko isoko ryacu ribivuga, ni mu gihe ako gasho kacubakwa kari kagenewe kwakira abanyororo 30 gusa. Kubera ubwinshi bwabo, bamwe mu banyororo barara bahagaze mu gihe bagenzi babo baba baryamye.
amakuru duhabwa na bamwe mu bapolisi bakorera kuri ako gasho yemeza ko benshi muri abo banyororo bazanwa muri ako gasho bakuwe mu yandi makomine nayo ibyaha bagirizwa nk'uko ayo makuru abandanya bivuga ni ubusuma bukabije, ukugumuka hamwe no gusuma urusaku. Ikibabaje ngo nuko muri abo banyororo harimwo abamaze hafi amezi 2 bahafungiwe mu kurindira ko bacigwa imanza na sentare nkuru ya Ngozi. Bamwe mu baharanira agateka k'abanyororo mu ntara ya Ngozi baremeza ayo makuru bakavuga ko ubwinshi bw'abo banyororo muri ako gasho k'inyamiramabi ari uko imanza zabo ziteba gucibwa kugira uwagiriwe n'icaha hanwe uwera nawe arekugwe. Ari naco gituma basaba bashimitse abajejwe igipolisi c'inyamiramabi muri iyo ntara kutarenza igitigiri c'abategerezwa gufungirwa muri ako gasho, bakongera bagasaba ubutungane kutadindiza imanza z'abo bafungwa. Kuri ivyo uruganda rwa RPA twarondeye urongoye igipolisi c'inyamiramabi mu ntara ya Ngozi kugira agire ico bivuze ko, ariko tukaba twamukenye. Danikira twumva tugushimire. Mu gisata c'umutekano naho abantu 4 ni buruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bishwe muri iyi ndwi twaraye dusozereye mu ntara 3 muzigize igihugu. Muri abo bishwe 3 batowe ari biziga, uwundi umwe yishwe atemagujwe umupanga. Elvis niyo mwongere. Mu ntara y'Igitega hishwe abantu 2 ku munsi wa gatanu heze, muri bo uwa mbere n'uwitwa Mizero Jean Barato w'imyaka 34, uwo yahora akora akazi ko kunyonga imodoka. Ikiziga ciyo cyatowe mu mwonga wa Nyambeho ku mutumba Kiremera muri komine ya Giheta. Amakuru ava muri komine Giheta avuga ko yishwe akerewe butungwa n'abantu batashoboye kumenyekana. Uwa kabiri yishwe mu ntara y'Igitega kuri uwo munsi wa gatanu nyene n'uwitwa Mukeshimana Vital, yishwe atemagujwe umupanga na muramuwe ku mutumba Mutoyi muri komine Bugendana. Amakuru ava Bugendana atumenyesha yuko Mukeshimana Vital yariko aramuhanura kureka gusesagura amatungo y'umuryango. Uwagirizwe icaha yarafashwe n'igipolisi mu nyuma yo kugerageza guhunga. Kuri uwo munsi wa gatanu nyene uwitwa Wayiti yatowe ikiziga ku muserege uri muri quartier Rubuye mu gisagara ca Ngozi. Amakuru ava mu gisagara ca Ngozi avuga ko yahamagawe kuri telefone ku mugoroba wo kuri uyu wa kane n'abantu batashoboye kumenyekana. Ababonye ikiziga bavuga ko Wayiti yishwe anizwe. Uwa nyuma uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe muri indwi twaraye dusozeye n'uwo mu gisagara ca Bujumbura. N'umukenyezi atashoboye kumenyekana yatowe ikiziga muri quartier Nyabugete ya zone Kanyosha ku wa mbere uheze. Abamwishe n'ico yahowe ntikigeze kimenyekana, ariko inkuru ziva muri quartier Nyabugete yo muri zone Kanyosha zivuga ko uwo mukenyezi yoba yiciwe ahandi, mu nyuma ikiziga ciwe bakagita mu kibanza itagiramwo inyubako. Elvis niyo mwungere urakenuye. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate dutandukira ibivugwa mu gisata c'amagara y'abantu n'ayandi makuru twabateguriye. Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe. Haraheze igihe mu Burundi havugwa ibiturire n'ubusuma bw'amatungo ya leta kakaba kamizwe n'ingoma. Kuri uyu wa kabiri tariki 21 ukwezi kwa gatatu umwaka turimwo, kuva igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo mu kiganiro ijambo ni rwawe, Bob Rugurika umumenyesha makuru arongera radio RPA Matohoza yagize azokwerekana uruhare umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'abamwegereye bafise muri iyo ntwaro mbi ubusuma n'ibiturire biri mu gihugu. Azoba ari kumwe na Jovino Mugwengeza umunyepolitike, Janvier Igirimana yanonosoye amategeko na Patrick Ndabwunze icegera cy'urongoye ABC Montreal, ishirahamwe ry'abarundi baba muri Canada. Kuna beshi Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida nibusuzume ko hatabaye ukudebukirwa mu bikorwa byo gucungera no guhimiriza gucandagisha ibibondo. Bivugwa n'umushakashatsi ku ndwara z'ivyaduka kandi zandukira, mu gihe mu Burundi hasubiye kwaduka indwara y'ubukangwe kandi igihugu carateye intambwe nziza mu kukigwanya. Konakuze Kome amenyesha ko mu bihe nk'ibi hakwiye kuba umugwi ugenzura ibijanye n'iyo ndwara
hamwe n'uburyo bukoreshwa mu kuyigwanya. Twumvise yuko hariho ingwara y'ubukangwe yasubiye gutera mu Burundi yivyukirije ngera wabonetse byerekana yuko ukunze kwibasira ahantu hari gucandagwa guke no kuvuga bijya twita mu Gifaransa couverture vaccinale no kuvuga zanga urugero rwo gukinga rwo hejuru cyane hafi ijana ku ijana nta ruriho abana bose bacana no kuvuga rero aba basigaye uko igihe kigenda hanyuma baraheza bakandura iyo ngwara ivuye muri urujya rucanco uko mbona mubizi n'urucanco ruba rw'iyo migera nyene ariko yatswe uburakari bwo gutera ingwara. Ikindi nuko leta yoshira byihuta umugambi wo gusubira kucandaga abana bose igihugu cyose no kuvuga iyo polio yateye ntibaraba ko yateye abantu baraba igihugu cyose hanyuma abaganga bakazura kabakangurira ibyigwa byo gukora bijya byitwa surveillance epidemiologique no kuvuga bakacungera neza bakamenya ivyo bimenyetso by'iyo ngwara bakamenya ingene bayirondera mu gihugu hanyuma bakamenya n'ingene bayirinda. Bwa gatatu nuko hoba ubuhinga bwo gukorana n'ibigo mpuzamakungu byishije kurandura ingwara y'ubukangwe ku isi bifiswe na OMS igiye kigo mpuzamakungu c'amagara y'abantu bagakorana cyane. Leta igashiraho umugwi w'igihugu wihuta wo kurwanya ikwiragira ry'iyo ngwara mu gihugu bagakorana mbere urutonde ngenderwako ingene ako kazi kokorwa hanyuma bakamenya n'ingene kariko karagenda bakongera bagafatanya n'ivyo bigo mu kurondera amafaranga karondera uburyo bwo gutuza ico kiza hanyuma gaheza gakoreshwa neza kuko mu gihugu baravuga yuko kunyonora vyatsi ndaro ivyo byose biratuma n'uwo mugambi udaheza gutera imbere kugirisha umusaruro mwiza. Uyo mushakashatsi asaba abanyagihugu cyane cyane abavyeyi gucandagisha ibibondo hamwe no kwitaho isuku kuko indwara y'ubukangwe iri mu ziterwa n'isuku rike biciye ku myanda umuntu aba yariye. Barwaye usanga mu mihogo canke mu mara usanga ariyo iyo migera yaritse ariyo ibyibuhira hanyuma ikororokera hanyuma tugasanga mbere mu mihogo cane aho n'umuntu rero aheza akayandurira hagati y'umuntu n'uwundi ariko baravugana bari bakina nk'uburyo kw'abana bakina canke umwana bamushize hasi uwundi akabamwicara impande gutyo amusanga nk'ubu bari kurima bari mu mirimo canke muhira ugasanga ari umwana ariko arera uwundi niho bateza banazihanahana cane izo virusi. Akenshi ari nayica mu bintu nk'umwanda mukuru wagiye kundya ntibabihanaguye neza umwana bamuhanaguye neza ku mwanda mukuru ugasanga rero iyo ngwara yafatiye ngaho mu kwandukira. Iyo ngwara ica mu kanwa iyo hatari isuku ryiza ni ukuvuga yuko kenshi iyo ngwara iraheza ikandukira n'ingoga iyo badakoresha amazi meza iyo hadakoreshwa utuzu twa sugumwe iyo badakaraba neza n'isabuni iyo wafashwe batamujanye kwa muganga canke abandi bana ugasanga abikora banduza canke yanduza mu mazi canke bajya bamesera ivyahi mu mugezi bajya bose ibyo byose birarungika iyo migera y'iyo ngwara. Mu kuyirinda muca mwumva yuko ku banyagihugu no kugira isuku ryo gukoresha utuzu twa sugumwe gukoresha amazi n'isabuni kumesura ivyahi by'umwana canke abana bagahimirizwa gukaraba iminwe hanyuma abafashwe bakabajana kwa muganga. Hanyuma ikindi ni ukwetagira umuti ni ngombwa candagisha abana babo. Twabamenyesha ko mu ndwi iheze hatangajwe ko mu Burundi hari abagwaye ubukangwe bashika ku 8. Nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru rudandazwa rw'igitoro kuri magendu rureze mu ntara ya Cibitoke nk'ahandi mu Burundi. Abanyagihugu bavuga ahubwo ko amastation bisa naho yimuriwe mu mihana y'abantu ariko rero ivyo byose abategetsi bakomakomeye mu ntara bagirizwa kuba babifisemwo uruhara. Izo nido na Eric Niyonzima.
mu mihana y'abantu hirya no hino makaje muri komine Rugombo mu ntara c'Ibitoke nusanga habaye ububiko bw'ibitoro bene ico gitoro baja barasora duke bajana kugurisha ku mabarabara ingero ikoreshwa n'amacupa y'amazi bita kinju iti rimwe n'inusu ku gitoro cyo mu bwoko bwa essence utagira amafaranga 15,000 nukorako ico gitoro rero nkuko bivugwa n'abanyagihugu ku mugwa mukuru w'intara c'Ibitoke kiboneka cyane kivuye ku bituro bitanga igitoro ni ku mastation aronka igitoro maze haronse abantu barugwa ku ntoke abinyuma yabo bakababwira ko giheze akaro gatangwa n'abanyagihugu ni nko kuri station y'umushikiranganje wa mbere ku mugwa mukuru w'intara c'Ibitoke iyo kuri w'Imana yaronse igitoro ariko bagitanze umwanya utangana isaha ico gihe rero igitoro ntikiba caheze vy'ukuri abanyagihugu bavuga ko kiba canyegejwe aho nkuko abanyagihugu babandanya babivuga baheza bakagitanga ku kimenyane cyane abategetsi baza ubwa mbere abatari bake muri abo nkuko bivugwa n'abanyagihugu kuko bakironka uko bagishatse baraheza bakagitanga ko bakorana urudandazwa no bagaheza bakakigurisha ku banyagihugu ku biciro vy'umurengera ubundi mugwi rero nkuko ziganwa n'abo banyagihugu n'abakora kuri ayo mastation bagitanga ku kimenyane ku bafise imiduga canke amapikipiki babasangiye umugambi abo barisubiriza bagenda bashira mu mabido mu mihani wabo bagenda bagaruka akenshi abanyagihugu bavuga ko hari naho baja kukivoma ijoro hari n'ubundi mugwi ugurisha ikibuye muri Republika y'Intwaro rusangi ya Kongo uretse rero k'abanyagihugu bacibwa amaboko n'abakora ubwo rudandaza babona ko bishobora kubashira mu kaga kuko ukubika igitoro mu nzu kubgabo ari gushikara mu gashambara uruganda rwa RPA rwarondeye Kareme Bizoza baramatari w'intara c'Ibitoke ariko akaba yatumenyesheje ko yariko araganira n'abanyagihugu tubamenyeshe ko kuri uno wa mbere kugeza nk'igihe cy'isaha 8 ata station kuyagera kuri ndwi arangwa mu ntara c'Ibitoke atana hamwe bariko baratanga igitoro. Eric Niyonzima mukanya ibivugwa mu mibano n'impunzi. RPA haraheze iminsi 3 abanyagihugu bo mu makartier amwe mu gisagara ca Gitega batagira nima ry'amazi basaba ishirahamwe Regidezo gutorera inyishu iyo ngorane y'ibura ry'amazi ido na Onesime Tushimagize. Ibice bicinzikaje cyane n'ibura ry'amazi mu gisagara ca Gitega n'amakartier yarango Nyabututsi na Nyabiharage abanyagihugu baganiriye na RPA bavuga ko ari mu ngorane nyinshi zo kuronka amazi bakoresha kuko haheze iminsi 3 atari nima ry'amazi rikoroka mu mabombo. Izo ngorane bakaba zitangiye n'ibigo by'amashuri bitandukanye biri ngaho mu gisagara ca Gitega. Aha twese twajumariwe n'amashuri uravye nka za CND, za NF, za Pacisi n'izindi nyinshi abanyeshuri barabura amazi yo kwiyoga bakabura amazi yo gutekesha bakabura amazi yo kumesa bakabura amazi yo kunywa aho ntituvuze rero abanyagihugu muri rusange amariganga Gitega ta bimwe bita Rusengo bihari y'amazi ava mu mbizi usanga abanyagihugu bose baranyotewe kandi si bose bashobora kuronka amahera yo kugura amazi ya kinju. Abo banyagihugu bo mu gisagara ca Gitega basaba ishirahamwe Regidezo gutora umuti w'ingorane bahanze mu maguru masha bibaye ngombwa rihagarika ibijanye n'urudandazwa rw'igitoro maze rishira ingufu mu kwiyagiza amazi meza aho hose akenewe. Twebwe nk'abanyagihugu ico dusaba leta nuko babanza gutunganiriza abanyagihugu kuko Regidezo ivuga ko yinjiye no mu vy'igitoro ahubwo vy'igitoro twe tunemerwe banze kabire kikaduha amazi nawe nikimara mu miryango yacu basaba ko Regidezo kuko ari gisata ca leta kijejwe gutanga amazi meza nkuba ubanza bakaduha amazi abuze ubuzima bwacu bwahagaze. Mu ruganda rwa RPA ntashoboye kuronka urongoye ishirahamwe Regidezo mu ntara zo hagati mu gihugu wagirisha bivugako. Onesime Dushimagize tugukengurukire dohereza ya makuru mu bivugwa mu mpunzi abavyeyi barereye ku ishure Lycée de l'Espoir yo mwikambi ya Ndutane mu gihugu ca Tanzania bararajwe ishinga n'ijuragizwa abana babo bariko baragirirwa mu gihe vyari bitekanijwe ko batangura ibibazo ku munsi wa 4 w'indwi heze baratonda bagataha ataco bakoze abana boba babwirwa ko habuze imashini zifyatura ibibazo ariko abavyeyi bo babona ko ari bihano bibandanya ku barundi kugira bate bomoke. Josiane Muzaneza. Ku munsi wa 4 ni ibibazo vya mbere vy'igice ca kabiri c'umwaka w'ishure w'2022 ushira w'2023 vyari bitegekanijwe gutangura ku ishure rya Lycée de l'Espoir riri mw'ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania. Abanyeshure nk'uko bisanzwe bariteguye ariko hageze gukora basubira inyuma uko baje bahabwa isango ry'uko bogaruka kuri uyu wa mbere ariko naho nyene baruhiye gusubira inyuma badakoze
kugeza ubu nk'uko bivugwa n'abanyeshure yaba bigisha yaba barongoye ishure nta numwe arabamenyesha igituma batariko barakora ibibazo nk'uko byari bitekanijwe ku kirangaminsi kandi undura nta nisango rindi bigeze bahabwa uyu munsi bakababazwa no kubona baguma bajuragizwa bagataha ataco bakoze. Umwe mu barizi yaganiriye na RPA avuga ko nabo nyene ubwabo babibonamwe amahinyu. Uwo murezi avuga ko ishirahamwe IRC risanzwe rijejwe indero mu ikambi ryababwiye ko atamashini yo kugwiza ibibazo photocopieuse mu gifaransa bafise hejuru yuko ngo atanu uburyo bwo kugura iyo mashini rifise. Iryo shirahamwe rero rikaba ritegeka bigisha kwandika ibibazo ku kibaho. Ivyo navyo abigisha bakavuga ko bitokunda ku bwabo bakabona ko ubwo ari urwitwazo kuko iyo abishirahamwe IRC rishaka koko abana bakora ibibazo ritoburaho ritira imashini yo kugwiza ibibazo mu yandi mashirahamwe ari mu yita y'impunzi akorera muri iryo kambi. Mwomenya ko kuva hagati mu mwaka wa 2015 abarundi batanguye guhunga kubera ikiringo ca gatatu c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza kitemewe n'amategeko. Amashure ku bana bahunze yaciye atangura kwigenekerezo rya 4/2016. Ibibazo bikaba vyamye bikorwa vyanditswe n'imashini. Uyu mwaka rero rikaba ribaye irya mbere abigisha babwirwa kwandika ibibazo ku rubaho. Ivyo rero abavyeyi bikaba bibateye amakenga kuko bibaza ko iyo bari yindi nzira leta ya Tanzania yahisemwo kugira abarundi bagondozwe bemere guhunguka. Tugukengurukire nawe Josiane Muzaneza. Nino ngaha duciye duhereza amakuru twari twabateguriye yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 20 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2023. Nkengurukire mwebwe mwese twari duteramanye bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafashije gutorokanya aya makuru n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma mwakenuye. Marie Ange Irakoze twari kumwe kuri mikro ndabike banuye. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi n'agahwane.